ijambo ry'Imana riravuga ngo bandikiye abaroma ngo muri ivyo vyose tugenda duhura navyo turushishwaho kunesha na Yesu yadukunze. Izo ntambara urimwo, ivyo bibazo urimwo, hora nawe ubona umenga ugomba uneshwe, urunesha mu izina rya Yesu. Haleluya. Paulo yandikira abaroma yaciye avuga ngo kuko menye neza ntakekeranya yuko naho bwo urupfu, naho bwo ubugingo, naho baba marayika, naho vyo bibiki, nta ntambara yoza gushikaho intandukanya n'uru rukundo rw'Imana. None nimba atantambara yo dutandukanya n'urukundo rw'Imana tukaguma muri Kristo, mwumva icyo tunyiganyiza ari giki? Turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kandi nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'uwo Kristo yadukunze. Ibyo tubimenye tubihagararemwo. Niyo ntambara urimwo, n'ivyo bihome biri imbere yawe canke igisozi kiri imbere yawe, ukibwire ngo naho wogira gute ntushobora kuntandukanya n'uwankunze akanyigura. Ubibwire, birumva birafise amatwi. Ico dusabwa wumvira icyo Imana ikigusaba gukora. Burya ingorane tugira nukutagira ukwizera. Urazi kuvuga ngo Yesu ari muri je, tukabiririmba ko ari muri twe, ko yanesheje kandi urumva ari muri twe, hanyuma ikibazo cyaza tugahahamuka, kandi cyerekana ko twahahamutse n'igiki n'ubujambo. Burya umuntu yahahamutse arangwa no kubwira ikibazo ciwe umuntu wese bahura n'umuntu, mbega wari ubizi burya bimenze kunukunuka. Ibyo byerekana ihahamuka. Mbega wari ubizi bereka bimenze uko, erega bariko bagira uko. Umuntu naho mutazobona impuzu yazikoreye muzomenye ngo yahahamutse. Uca ugenda uravuga icyo kibazo, ugasanga wongeyeko, ugasanga n'ibindi by'ubwoba nawe nyene wavyivugiye, ukabandanya kurema ubwoba muri wewe. Hora Imana yigwanire, akaba Yesu ari muri wewe. Hora yikorere igikorwa, reka kumurenza ukwamo. Erega amajambo tuvuga aramucanganya, nashobora gukora ukiri kuravuga amajambo. Hora umureke yigwanire, ari kuri kontrole y'ikintu cyose. Ukaba uhagaze neza mu Mana sawa sawa, ukaba uri mu rutonde, ukaba atajwi rikwagiriza ikibi. Hora yikorera igikorwa, ari ku kivi. Ariko Imana ivuze iraherekeza ijambo ryayo. Kimwe gusa wewe niwumvira ushire mu ngiro. Niyakubwira ati wewe gusa numa ujya muntu mureke, nimba ari umuntu data, niyakubwira ati muhebere. Ingorane rero niyo kudaheberanira. No muhebera yobangaye, no mubwira ngo mbabarira yobangaye, niwe yantanguye. Imana igakubwira ati gezaho bizohinduka ubushobozi, bituma wa wundi acishwa bugufi gose, uzusanga yaraciye bugufi, yarakubashe, kandi wariko uribaza ngo niho uzobusuzuguritse. Wewe hora ukora icyo Imana ikubwiye gukora.